Umunyagihugu yatewe n'imbonerakure ziri kumwe nabo bita bakamucape yitwa Jean Claude yatewe igihe ca sasita z'ijoro kuri uyu wa gatandatu uheze. Izo mbonerakure rero zimaze kudodora nawe ntiyugurure zaciye zimubomorerako nk'uko isoko ryacu ribisigura. Izo mbonerakure zaciye zifata icyuma zibanduza umwango uruguruka, umaze kuguruka niho baca bafata serugo baca baramukwega, bamwe bafata amaboko abandi bafata amaguru bamuterera hanze, bamuterera hanze niho baca bafata umutambukanyi wiwe nabo nyene bamukwega amaguru n'amaboko bariko barasitana igihome c'indani gica kirabomoka, niko hacabaho induru nyinshi iravugwa, bamwe bari muri abo bariruka. Isoko ryacu riratumenyesha bamwe mu mbonerakure bamenye muri ico gitero. Rero abari imbere ivyo vyose abitwa Havyari umuhungu wa Pascal ari kumwe n'umuhungu wabo bita Irankunda hamwe na Gerard na Beda, abo bakaba bavuka n'inyumba kumi y'Amatanga, akaba n'uwundi bita Savyimana ab'impande y'urusengero rw'Abera. Abanyagihugu bahi Busoro bavuga ko bahagaritswe umutima n'ibisigaye bihabera kuko vyahinduye isura, aho basigaye bategwa mw'ijoro bakabona ko bishobora kubakwegera karambaraye. Basaba abajejwe intwaro ko izo mbonerakure zamenyekanye zofatwa zikabazwa, mbere zikerekana nabo batuntumuzi bita bakamucape bateza umutekano muke. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Nshuti n'Amagara Tantine buramatari w'intara ya Makamba kugira agire ico ashikirije.